urabona kuvuga ijambo si kumwe abantu ngira ngo ntibavuge ijambo kumwe kuko imanza ntibazikugura kumwe iyo ijambo ryavuzwe usanga hari abagenda bavuga batisha ijambo n'umunsi ryari rimeze neza ijambo ryaryoheje urubanza mbega kumenya kuvuga ijambo neza mu rubanza bifise akahe gaciro kumenya kuvuga ijambo neza mu rubanza bifise agaciro ntangere nakubwiye ko ari ryo ryosha urubanza mu ijambo hoho urondera ikirundi ciza c'abarundi ba kera mugabo ba kera ntushiremwo ibinyoma uvuge ijambo ry'ukuri kuko ahandi hoho ugashiramwo ibintu vyo kubesha abantu baranihira iyo batamwe kumva rero canke kwaje ubona iyo wavuze ijambo rirondogora uri kuravuga ibintu bitaja ntibize abantu batangura kurabana hari n'abantu badashobora kuvyemera bashobora guca bava hasi bakagenda kubera ijambo kandi basiga ibintu biraho guhane hari nabo batumako hari nk'umuntu kandi hari nk'abantu gati cewe n'ukuri sinzi kuvuga amajambo yahanana ahubwo bari urubanza rwiwe agatora ari nka mwene wabo ari nk'umunsi wo gusohora umwaka bati wewe urazi kuvuga ijambo cewe ndaja kuguha ndaja kuvuga yuko ndagutumye wewe umvugira ijambo kuko agira ati jewe hari naho ntabishobora kuko hari abavyemera hari n'abandi batamu rudubi ngo mve kubivuga abantu bakagenda bari ukamenga yihaye akamenyo abantu bakagenda baratwenga bagenda bababaye abiwe bakababara bahajya bavuga mu kirundi gutamba nabi uwa batamba nabi akaba ari wewe umaramara uwa bavuze ijambo nabi rero hari nabo basubiranamwo nk'iyo umushinga ntahe yavuze ijambo nabi umukenyezi we akaba ari wamaramara baganasubiranamwo ugasanga n'ibyo bagize byose byapfuye ubusa amwuza wumva ugo mwana wa mama nshuti yakunze mudandwa kuri minuko ijambo rigatungana niryo risaba inka ikazana umugeni ryubaka igihugu riyobora amakungu umugani uva ku giti uva ku muntu ugashobora gushiramwo imfobeko uwumva kumva hajya bavuga ati mbwire gito canje kizima c'ubundi yumvireho ugaheza biravana n'urwo rubanza rero ugwa arigo umuntu mu kugiga yegera abandi Jambo ukuri arangwa n'urucumu Jambo ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima ukuguru kwakabuku rero urabona narinje mbere ngire nshika mu muhira none ko mbonye duhuriye ngaha kuri aka gatoto nagira tunoganza iryo jambo ndagusabe umwana ntasubire gutinya ni wabona naho zoba hari umubonye arengana aramubwira umva ko twamye turabagenzi duhana byose yego umwana ntazogira ikibazo ngo have yita mu kirura kimunyagira canke ngo yakigwe n'izuba hari naho aca ngaha nk'ubu urabona icigimirije guturika ejo akahaca nyotewe kasaba amazi yo kunywa ubone ko ari umwana mu bandi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Kayahera umuntu w'umushinga ntahe, umuntu w'inyankamugayo, umuntu w'umugabo yaba yubashwe kandi haciye yaramenyekana. Umuntu yisonera agasonera n'abandi, umuntu yanka akarenganyo, umuntu avuga ukuri, umuntu akunda ubutungane. Kera uwo yaba ari umugabo w'ijunja n'ijambo. Ijambo rero ryakoreshwa kwinshi. Ijambo rero mu mico n'akaranga by'Uburundi rirubahwa, ryamye ryubahwa. Baravuga bati urya mugabo n'umugabo w'ijambo. Nuko jambo ritungane, nuko iryo rikaba ijambo, nuko urubanza rugeze haba hariho umwanya abantu bose basonera, umwanya abantu bose
wubaha. Uwo mwanya ni umwanya w'ijambo, ni ukuvuga ngo bose baratega amatwi. Uwo ariko aravuga rwose aca avuga bukebuke canke agahora. Abarundi bati umugabo ntavumba urwagwa avumba ijambo. Ijambo ni ikintu gikomeye mu mico y'abarundi. Umushinga ntayo yitwa Adolphe Ntibasharira. Adolphe, turabaramukije. ndabaramukije nawe. Turamutse kandi nabo bose baza kudukurikirana muri kino kiganiro. Turagomba kuganira ku bijanye n'ijambo ry'ikirundi. Abantu benshi barumva ijambo kandi baravuga ijambo, ariko hariho bamwe wogenda kubaza ukabaza uti mbega ijambo ry'ikirundi, iri jambo rivugwa mu manza niki? Ntibagushobore gusigurira ngo bagusobanurire icyo arico iryo jambo. Mbega mwebwe mutubwira icyo arico iryo jambo? Iryo jambo niryamyeho kuva mu mico y'ikirundi, kuva na kera na rindi twe twarutse tubibona n'abavyeyi bacu. Ijambo niryo rikuru mu rubanza. Bwa mbere hoho ijambo ni kiganiro waramukanye urubanza ari urw'ineza ari urw'inabi, ashikiriza abatumire biwe cyane cyane yari urw'ineza, canke ashikiriza abari bo bose baje gushengerera babonye abantu bakoraniye hamwe. Hajya bavuga ati abavumvyi ntibavumba gusinza ko bavumba n'iryo jambo bamenye iki kintu kiriho. Ijambo no gushira umuco no kwerekana igituma baraho. Urumva rero ari nk'abashitsi waronse ukavuga ijambo kugira ngo abaje kuraba canke abo watumiye bamenye abo bantu abaribo, ntibaswe gukekereza. Ijambo mu bisanzwe ni ikintu gihambaye gose, kubera yuko ijambo ubwa mbere hoho riraremesha. Navuze ko ritanga umuco, kandi nkaho waramutse afise urubanza rw'inabi, ijambo riraremesha umuntu akarema, kuko mu kuvuga ijambo uragerageza guhoza nk'abo ari nk'umuntu yabuze canke ariye. Hanyuma hariho amajambo nk'ubu uwari ijambo ry'ineza, tuvuge ari umuntu nk'umwana yaronse impamyabushobozi mu ntuze mu mashuri, ugasigura ngene uwo mwana yize kugira ngo bifashe n'abari kwarumviriza iryo jambo bumve nimba yari n'umwana washaka byagora, ukanabibwira abandi, ukavugisha ukuri, hanyuma ngene umwana yabisohotsemo bikaca bifasha n'uwari we wese ariko arumviriza. Ijambo rero mu mico y'ikirundi ni ijambo ritanga umuco, rivugwa igihe cyose hari urubanza ari urw'ineza ari urw'inabi. Ego, mbere twagira tugire ko tuvuge ku gaciro k'ijambo. Abarundi baraha agaciro cyane ijambo. Mbere mwana bicishije mu muratubwira muti abarundi mu bisanzwe niyo bagiye kuvumba bavuga ngo ntibavumba inzoga, bavumba ijambo. Eheko, agaciro k'ijambo mukadusobanurira nako. Agaciro k'ijambo ndakubwije ukuri, mu rubanza rwose ijambo niryo riza ubwa mbere. Ijambo niryo rifise ububasha bunini, kubera yuko ijambo bavuga ati nk'uko bivuze ntibavumba inzoga bavumba ijambo. Cyane ibintu byanshikiye ku mutama wanje nkiri umwana mutonyi niga mu mashuri matonyi, yarambara ati ngo mperekeza ndagiye hanaka. Amubwira mutama jewe none ko je ntashaka kunywa inzoga, nta nzoga. Ati wa mwana we nkurikira, kuko ntuja kuvumba inzoga, sinshaka kuvumbira inzoga, uje kumviriza ngene bavuga ijambo, uzote bubu umugabo hanyuma uvuga ijambo. Hanyuma ahantu hagiye urubanza ntihavuge, habaye urubanza ntihavuge ijambo, umenga nta rubanza rwahabaye. Ni bamwe bavuga bati kiyoga ndakunyoye, bataha bashavuye, none ngaha tuvuye gukora iki? Naho baba bahimvye baronse ivyo banywa, bavuga ati twabuze ijambo, nta jambo twaronse, turamaramye ntaco twicariye ngaha. Ijambo rero niyo ibigabugwa ibitangwa ari bike, hariho n'imanza ataco batanga. Mugiye baronse ijambo ryiza bataha bikugura, nukuri bajya abantu bari niteka, bari n'ijambo. N'umuntu rero no kwibarabara bakubonye bavuga ati ujya ni wa mugabo w'ijambo, washaka ijunja bakarivuga mugabo cyane cyane bashimika kuri iryo jambo.
reka ncije mwaka kantu umuntu umwe yarambwiye ati kare hariho abagabo bijunja n'ijambo, twakuze twumva ko hari abagabo bijunja n'ijambo, ati mugabo ubu hasigaye hari abagabo bijunja gusa mugabo atajambo bafise. Abantu ugasanga bagira mu bituga vyiza baba mu bizu vyiza mugabo ijambo ugasanga zero. Bategerezwa kuba abagabo bijunja n'ijambo. Umugabo rero kenshi wijunja gusa atagira ijambo bamwita mpemuke ndamuke. Aho karagaciyemwo, reka tubandanye. Mu mico y'abarundi uri umuntu apfa kuvuga ivyo ari vyo vyose, ibisunitswe n'impwemu vyose, ukabivuga uko ariko kose, ukabivuga atamvugo ityoroye canke iryohoye ukoresheje. Aha ndavuga udakoresheje imvugo mfobeko, bakwita ukundi. bari n'ijambo n'umuntu rero no kwibarabara bakubonye bavuga ati ujya ni wa mugabo w'ijambo, washaka ijunja bakarivuga mugabo cyane cyane bashimika kuri iryo jambo. Uragira ijunja utagira ijambo bakwita ikirogorogo. Murumva yuko ari vyiza kuvuga ijambo wariteguye, abantu bagasigara bararyinovora. Voilà. Ahandi hoho mwumvise yuko iyo uvuze ijambo ridatomoye ukarivuga ukutariko, ukarivuga uhurudutse, wewe naho ubona yuko atangorane abariko barakumviriza, abawe bariko barakumviriza nibo bamaramara. Umwibutsa uti uvuga nabi ijambo, abawe akaba aribo bamaramara. Ni naco gituma kera umugabo wese agiye kuvuga ijambo yaba ari kumwe n'umwitsa. Voilà, umwitsa. Umuntu aza kukunganira, umuntu aza kuvuga twatundi wibagira. Urashobora kuba wateguye ibintu kana kuza kuvuga mu ijambo mugabo kumbure bimwe ugasanga wavyibagiye, ibindi navyo ugasanga wabivuze ukutariko. Uwo muntu rero akwitsa n'umuntu aba yakurikiranye neza amajambo wavuze, akumva aho wanyereye gatoya, akumva aho utavuze neza, agacaza agasubira akahashimangira, agatanga umuco. Yani manza nziza eka naho zoba ari zitanezereje, hama hariho ukwitsa kugira ngo hahandi wayovye gatonyi agufasha agorore, avuga ngo kumugororera, kugorora ijambo, akagorora ahantu baba batsitaye gatonyi canke naho kuba kanini, agashira bwa buryohe, agarishiramwo bwa buryohe nyene kwa kuri ya neza y'ijambo, ego akarishiramwo umuco. Mbega none ijambo ririgwa canke urarivukana? Ku mashure nkabize ivy'indimi, abize amaretre, abiga kaminuza ibijanye n'indimi baravyiga cane, bariga amayagwa. Hariho n'abandi batavyigira kw'ishure, bavyigira mu manza zitandukanye, uko baja mu mamanza ariko baza barasoma ubwenge. Kuko ntushobora kuvuga ijambo neza ataho wavyize canke ataho uzura vyumva canke utavyumviye kubakurambere. Voilà. Nico gituma abantu bakunda kuja mu mamanza kenshi usanga bashoboye kuvuga ijambo. Nakare umugabo ntavumba, urukanywa avumba ijambo. Iyo ngiye mu rubanza hanyuma nkavayo ataco nize, atamugani umwe w'umuzagazaga abatama bavuze nkuyeyo, ndababara cane. Avuze akantu ntigashobora kunjana, ndakandika ahantu. Voilà. Kuko abo batama erega niyo biblioteke dufise wampaye inka. Akarorero tutiriwe turaja kure, aka kantu ninde yarakazi, ninde yarazi yuko iki kirundi kivuga uko. Hajya mu kirundi bavuga ati ijambo ryabigwa n'irindi. Mu kirundi ciza mbere baravuga ati ijambo gendwa n'irindi. Ukuvuga ntugiga, mu kugiga wegera babakurambere, ukumviriza ngene abaryohora ijambo. Ijambo ryiza kugira mbere ntiribe rirerire ngo rirambire n'abantu, ugerageza kurondera umwibutsa
hajya bavuga ati ijambo ntiriva ku riva ku mugani uva ku giti uva ku muntu ugashobora gushiramo imfobeko uwumva kumva hajya bavuga ati mbwire gito canje kizima c'ubundi yumvireho. Ni kenshi n'ururimi wisoneye, n'ururimi utavuga ibintu uko ariko kose, n'ururimi ukoresha imfobeko, imvugo mfobeko, imvugo mbabarira amatwi, wumva kumva, voilà, ugomba kumva arumva. Aya marezo sosiyo yoyo, izi mbuga ngurukana bumenyi zaje kuvyunyura. Hariho abantu bashobora kuvuga ibintu ukiyumvira uti none aba bantu barazi agaciro k'imico n'akaranga vy'abarundi. Voilà, abarundi baho hambere imvugo yabo yaba ari imvugo iryohoye, imvugo mbabarira amatwi, imvugo mfobeko. Ariko ubu ushobora kuba uri kumwe n'abana, ushobora kuba uri kumwe n'umugore, ushobora kuba uri kumwe n'abantu bisoneye, ukaza wumva umuntu yadukanye ibintu, ego naho abavuze vyo mugabo ukumva abivuze ukuntu abivuze mu buryo butari bukwiye, mu buryo butitura imico n'akaranga vy'abarundi. Turakwiye kwikebuka rero twebwe abarundi tugasubira kuri iyi mico n'akaranga vyacu, imico yo kuvuga ijambo rityoroye, ijambo ryisoneye, ijambo n'abaryumva basigara baragikugura. Barashobora kuba baje nko gukwa umukobwa yifitiye akandi kageso akaba bamutse, ntuce uvuga ngo mugabo naho ndamuguhaye ngo ameze gutya cyangwa umuhungu wanje mukobwa wawe arazagavye. Oya, ati umukobwa arashobora kuba yifitiye akandi kageso. Voilà, iyi murumva yuko ari imvugo mfobeko, imvugo mbabarira amatwi. Ariko twese twumvise ico yagombye kuvuga. Nuko rero abarundi bahinyanyura ijambo. Voilà, abarundi ntibari bazi kududurirako, ntibyashoboka. Uragerageza kumwambika agashambara mu ijambo ko aba yabashikanye ngaho, nibo babahaye ijambo, nibo babahaye ico bavuga, nibo bababwira uramwambika agashambara mu ijambo. Ego mugabo ari akantu gato ushobora gukebura. Umwana wacu ntiyamenyereye ikofi, nimuze mukubita ikofi naho yahora agwana n'abasaza we cyangwa na bene wabo, wewe uragerageza kumufuka ukamutera iteka kugira ngo ntahava babara ngo papa wanyononeye bagiye kumvugira ibintu byanje, ntibari kuvyibonera abantu. Urumva rero urambika agashambara umuntu mukamuhoza iyo yababaye, naho yoba yabuze umuvyeyi hambaye abana babaye imfuvyi, ukabahoza ukababwira ko umuryango uriho, naho tuzi kenshi na kenshi umuryango bataca birukira kuri izo mfuvyi ngo bazifashe n'ingoga na n'ingoga, mugabo urabaremesha uti muri abana b'igihugu, muri abana b'iki, kugira ngo bagende baremye ko azobaraba. Nuko rero nuko bari hana hanyuma ukwitsa rero ategereza kumviriza wewe uja gufata ijambo ico wavuze. Nimuze muhave muvuga ibihushane kuko vyo hava vyonona, no mukuvuga agomba kumukosora iryo yahuvemwo urafise uburyo vyorosha bidahava bibabaza uwo muntu yavuze iryo jambo, nawe ngo hava agenda babaye. Urorosha akantu nagoma nongereko kuri iryo jambo mwashikirijwe nuko ibi bimeze uku byace bigendo, kugira ngo urabe ngena wofukafuka bya bindi yoba yahamwe yoba yahuvye, ukabivuga mu kirundi ciza kinonosoye, cangwa ugagicisha mu mwibutsa utuma abantu bumva yuko wahakosoye wahagoroye hahandi. Ururimi rero ruri mu bintu bigize imico n'akaranga vy'Uburundi. Voilà, twari tugize imisi tuvuga yuko abarundi bakwiye kwiga icongereza, dufatiye ku mpinduka ziriko ziraba kw'isi, kandi barabitahuye. Ubu turabona yuko bariko baritegura, kuko naco nyene dutegerezwa kuciga, niko bimeze. Kuko turiko tuja mu bandi
iyi si ntituyibako twenyene, dutegerezwa kwiga ururimi rushobora kudutuma dushobora gukorana n'abandi vyoroshe. Nuko rero tugize iminsi duhimiriza abantu cane cane abarundi kwiga urwo rurimi kugira ngo twikureko agasuzuguro. Aho umurundi ashitse bamufata nabi kubera atazi icongereza, twifuza yuko ivyo bintu bihagarara. Ariko naho biruko, ikirundi nigo rurimi rw'amavukiro, ikirundi nigo rurimi twonse. Ikirundi rero tutegerezwa kugiheba. Oya, ikirundi naho kivugwa ku gataka k'Uburundi gusa, ntitutegerezwa kugiheba, ahubwo dutegerezwa kucitaho naco nyene kugira ngo ntidute imico n'akaranga vyacu. Ni naco gituma muri izi ndwi zitatu twatanze kugira ngo abarundi babe bariko baritegurira kwiga rwa rurimi rw'icongereza. Muri iyi minsi tugiye kuza turacishamwo inyigisho zijanye n'ururimi rw'ikirundi, cane cane amayagwa. Tugiye kwigisha canke kwibukanya ukuntu ushobora kuvuga ijambo neza, kuko iyo uvuze ijambo neza nukuri biraguha agateka. Abantu baravuga bati urya muntu arafise ijambo. Ico rero naco ni ikintu gihambaye, ni ikintu gikomeye, ni ikintu umuntu wese cane cane umurundi akwiye guharanira. Dusubire muri aka karanga kacu, muri aka karanga ka basokuru. Ntidute ururimi rwacu, ururimi rw'ikirundi nigo rurimi rwacu, nigo tuganiramwo, nigo rwadukujije. Rero turutaye twoba dutaye akaranga kacu. Reka rero muri iyi minsi tuze turafashanya mu vyerekeye ibintu vyo kuvuga amajambo, kuko biragaragara yuko muri ino minsi abantu benshi, abatari bake batakimenya no kuvuga ijambo. Voilà, abatari bake ntibakimenya no kuvuga ijambo. Ubu naho uja mu rubanza usanga ijambo ritaryoshe, ridafise akanovera kakamwe ka kera. Voilà, usanga abantu bihutisha ibintu, hamwe bahora bavuga amajambo bagaca hirya no hino, ugasanga ijambo ryaryoshe. Ubu siko bikimeze, naho ubisanze usanga ari hake. Ibi rero tugomba tubigire mu ntumbero yo kugumana akaranga kacu, mu ntumbero yuko akaranga kacu kadatakara. Voilà, tuzokwibukanya amajambo atandukanye, yaba amajambo yo gusaba umugeni, yaba amajambo yo kuvuga mu manza zineza n'imanza zitanezereye. Ivyo rero nivyo tuzobanza kwibukanya imbere yuko dutangura ibijanye na rwa rurimi rw'icongereza. Ni vyiza yuko twomenya ururimi rw'icongereza, ariko kandi ni vyiza cane ko twogumana akaranga kacu k'ikirundi. Icongereza tukagikoresha nkuko twahora dukoresha igifaransa, ariko ikirundi naco kikaguma muri twebwe. Ikirundi naco tukagikingira, ikirundi naco kikagumana akanovera kacu. Imana ibahezagire mwese. Tubasabe muri commentaire mutubwire ikintu gishasha mutari bwigere mwumva. Mutubwire akantu mwoba mwungutse muri iki cigwa cuno munsi, vyotwereka yuko mwadukurikiranye mu cigwa cose. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Ahasigaye rero twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Umuntu, ndabisubiyemwo, umuntu afise ingorane mu rurimi rw'icongereza, bisi ntimusige, yitegure kugira ngo itariki 5 z'ukwezi kwa kane twese abarundi tuze tuvire hasi rimwe, maze twikure agasuzuguro.